Ishirahamwe yase Jenoside Cirimoso bisata bikorera hanze kuri igenekezo rya 13 z'ukwezi k'umunani twifatanije na communauté y'abanyamurenge aho bibuka ababo biciwe mu Gatumba, aho hakaba hari kuri irigenekerezo mu mwaka wa 2004. Ishirahamwe yase Jenoside Cirimoso rirongeye kwibutsa abarundi ndetse n'amakungu kwabo banyamurenge biciwe mu Burundi bari mu minwe ya ASR bakongera bakaba mu minwe y'igihugu bahungiyemwo. Twibutsa kandi ko ico gitero co kuwa 13 z'ukwezi k'umunani mu 2004 ciyemerewe n'abarongoye umuhari Paripehutu FNL. Abo nabo kugeza uyu munsi ntibaraseruka imbere y'ubutungane ngo babazwe iki gitero cakozwe ku banyamurenge bari bahungiye mu gihugu c'u Burundi. Ishirahamwe yase Jenoside Cirimoso kuri uyu munsi rero turunamiye izo nzirakarengane twongera dufata mu mugongo ababuze ababo ndetse n'abarokotse igihonyabwoko cane cane ryaje ryizizira abanyamurenge bo ngo bw'abatutsi. Ishirahamwe yase Jenoside Cirimoso turemeza ko tutazigera tureka kunamira abanyamurenge ndetse tubandanya dufata mu mugongo abo babuze twongera dufatanya mu bikorwa bijanye no kurondera ubutungane. Twongeye kwibutsa Uburundi n'amakungu yuko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa, kandi twibutsa yuko ihonyabwoko rikorerwa abatutsi kuva muri iyo myaka ritarahagarara, ariko ari ikibazo bategerezwa kwicarira kuko ata muntu aberewe no guhekurwa. Twongeye kandi kwibutsa Uburundi n'amakungu nyene yuko ihonyabwoko ari icaha kitababarirwa, ari icaha gitegerezwa guhanwa.